Turabahaye kaze mwebwe mwese mwe kumuradukurikirana, turabahaye kaze muri studio yacu. Uno munsi ni umunsi wa Mungu, aho benshi bategekanya kuba bari kugenda gusenga, ariko bamwe barabashobokera, ariko abandi ntibibashobokera. Rero no munsi ni umunsi wa Mungu, turi kumwe n'umukozi w'Imana hano muri studio. Icyo mwahombye ku rusengero uno munsi murashobora kugikurikirana hano muri studio yacu. Tubasabe rero mwebwe mwese muri kumuradukurikirana ko mushobora kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kuri benshi. Mugire share kuri Facebook, nimba muko murabukurikirana kuri YouTube, mugire share kugira ngo inkuru nziza ishobore gushika kuri benshi. Ubwo rero mukwandanye muri ngaha kugira ngo mukurikirane icyo umukozi w'Imana yadutekereye uno munsi. Karibu. Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko dusanzwe tubibwira, murazi yuko tugiranye iminsi. Hanyuma uyu munsi ni jewe Ndayizige Damiano, turiko twifuje kugira ngo twongere kuyaga iby'ijambo ry'Imana, turabico ritubarira. Hanyuma nuko turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nuko turabasaba kugira ngo murushirizeho kwegera, hanyuma tutizanye amatwi kugira ngo tubashe kumva ico ijambo Bibiliya rivuga, riduhanura n'ico twotoramo muri ico rituganirije. Hanyuma nuko turabanza gusenga nk'uko mubizi kugira ngo Imana idufashe kuryumva no kuritahura. Mana nyen'ingabo, turagushimiye cyane nyene ubushobozi, se umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye kuko ari we wabyemeye ukemera yuko n'uyu mwanya tuba turaha. Turagushimiye ko ari we wemeye ko abantu bose baje ngaha, Mana yacu, bakagirirwa ubuntu bwo kugira ngo babashe kuba muri uyu mwanya. Hari benshi badashobora kwemererwa kuba muri uyu mwanya bivanywe n'ibindi byinshi bibafatiriye, ariko twebwe wabyemeye kugira ngo ntihagire ibintu bishobora kudufatira, nuko utwemerera ko bitadufata kugira ngo turonke umwanya w'akamaro nk'uyu. Rero nuhaba icubahiro. Uyu mwanya turasabye kugira ngo ibitagira ikimazi byose ntibibe muri uyu mwanya wacu turimo, kandi dusabye kugira ngo imbaraga z'umwasi zose zimenagurwe mu izina rya Yesu. Hanyuma ijambo tugiye kumva, Mwami Imana yacu, rigira ikimazi kandi rihindure byinshi mu bugingo bwacu no mu bugingo bw'ababyumva. Turakoze ko ubyumvise kandi ubikoze, tubyizeye nk'uko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma nk'uko dusanzwe tudakunda gutebya, turagira ngo tuyage iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana tugiye kuyaga, tugiye kuriraba muri Matayo 13, turabe na 24, tuza kuyaga na 36, hanyuma na 43. Aho niho tuza kuyaga kandi niho tuza guhereza. Hanyuma muri makeya twabonye ijambo rikomeye cyane kumenya, usibye mpwemu w'Imana ashobora kudusigurira. Ni ukuvuga ko rero uyu mwanya twiteguye gusigura iri jambo dufashijwe na mpwemu w'Imana. Hanyuma ni ijambo rikomeye kandi y'ingirakamaro, rifise amavuta menshi. Mwitegure kuryumva. Ni ukuvuga ko twabonye aho umuntu ahinduka urwafu, tubona aho uwundi ahinduka uburo. Rero kubw'ivyo muze muri benshi
kuraba aho umuntu ahinduka urwafu, hanyuma kandi turabe n'ukuntu ahinduka uburo. Hanyuma rero kubw'ivyo urumva ko ari ijambo bigoye kumva umuntu ahinduka uburo, hanyuma kongera kandi ubundi nawe agahinduka urwafu. Hanyuma kubw'ivyo tubirabe neza, turabe ico twoshobora gukuramo, hanyuma turabe. Nuko turabahaye ikaze dusome Bibiliya, igitabo cera c'Imana. Ni ijambo ritavangiye, niyo mpamvu turyizera kandi tukizera ibyo bivuga. Nuko numushorera, iyo mpamvu dukunda kuba hafi yaryo, bivanye no kubera yuko ari ryo mushorera atugeza no ku Mana. Turabe 13:24. Urwafu, umuntu ahinduka urwafu. Hanyuma umuntu ahinduka uburo ni ikintu gikomeye cyane. Mwitegure kumva ukuntu umuntu ahinduka uburo kandi undi agahinduka urwafu. Turabe mu izina rya Yesu. 44. Abacira uwundi mugani ati, ubwami bwo mw'ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwasi wiwe abiba urwafu mu buro. Hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, urwafu ruca rurabonekana. Abashumba banyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none urwafu rwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwasi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none bagomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwafu murandurana n'uburo. Mureke bikurane byombi gushitsa mwigenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti, mubanze mutororokanye urwafu, muruhambire imikama, muruturire, ariko uburo mubwimbure mu kigega canje. Turabandanya. Ni ukuvuga ngo aha hejuru yavuze ngo urwafu. Twumvise ijambo rivuga ngo urwafu, hanyuma twabonye umurima, twabonye nyene umurima, twabonye abashumba canke abakozi ba nyene umurima, twabonye indimiro, twabonye ivyarimwe mu ndimiro, twabonye imera ry'imirima yarimwe, twabonye umumero wayo. Kubw'ivyo dushaka kuraba ico bishaka kuvuga, ko twumvise yuko urwafu rwararimwe rubibwa mu ndimiro kandi yabibwemwo uburo. Hanyuma kandi nk'uko musanzwe mubizi, urwafu n'uburo bija gusa. Kubw'ivyo uburo bumaze kumera, urwafu rumeze, ni ukuvuga ko ntushobora gutandukanya uburo n'urwafu. Hanyuma babandi babivye
uburo bwiza harageze igihe baraza kuraba, mugabo bahengereje barabona yuko nubwo bishaka gusa, kubera babumenyeye babona ko butameze nk'ibisanzwe nk'uko bahora babubona. Hanyuma icyo bakoze barakekeranije, ariko ibyo byo byose baravuga ngo nubwo twabibye uburo, harimo ikindi kintu kitari uburo. None iki kintu kimeze nk'urwafu bigende gute? Bariyumvira, kuko bazi ko nyine umurima shebuja yabatumye kubiba uburo. Hanyuma icyaje gukurikira inama nziza, twogenda kwa databuja kumubwira ibyabaye mu ndimiro. Hanyuma niko gufata umwanzuro, baragenda kwa shebuja kumubwira iby'indimiro. Baramubwira ati, databuja, raba, mbega ntiwabibye uburo bwiza mu ndimiro yawe, none urwafu rwavuye he? Hanyuma nawe arababwira ati, ni umuntu w'umwasi yakoze ibyo. Hanyuma babandanya kugira ikibazo, baravuga bati, nimba yakoze ibyo tweho dukora iki? Biyumvira ku rurandura, baravuga ati, tugende ku rurandura. Nawe arababwira atoya, nimugenda kurandura urwafu, kumbure ko bisa mwohava murandurana, mwohava murandurana n'uburo. Hanyuma ati, reka bikurane gushitsa kwigenya, aho niho muzomenya uburo, hanyuma mumenye n'urwafu. Niki muzokora? Muzofata urwafu mu ruhambire imikara, muzofata uburo mu bwegeranye, mu bwimbure mu kigega canje, hanyuma urwafu mwahambiye imikara murushire mu muriro. Imana tubabarire, Imana idufashe. Murushire mu muriro. Hanyuma twavuze ngo tuza kubona umuntu aza kuba urwafu, tubone n'uza kuba uburo. Umuntu ahinduka urwafu, ubundi agahinduka uburo. Turabandana. Haleluya. Amen. Turabandana. Twabonye yuko shebuja yababwiye murindire ariko buboneke, igihe kizogera niho tuzoca turandura. Mu kurandura rujya buro tuzogenda dushira aho bwagenewe, ariko rujya rwafu ruzohambirwa imikara, hanyuma nabwo ruje aho tuzorugenera. Hanyuma aho tuzogenera naho nihe? Ni umuriro, kuko yavuze ati, ruzoba imikama ruje hamwe, hanyuma ruturigwe. Ariko uburo bwogo buzoba bwagiye mu kigega. Hanyuma rero tuza kuraba, mbega ubwo buro ni iki? Mbega urwafu ni iki? Imana yashimye. Hanyuma tuza kugereranya urwafu. Icyo gihe ni Yesu Kristo yari kavugana n'abigishwa, ababwira iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma Yesu Kristo nawe murazi ko ari wa wundi bita Umunyanazareti, wa wundi yabyawe na Yosefu nyina wiwe Mariya. Hanyuma nawe cyamuzanye kugira ngo avuke, urazi ko yaciye muri Mariya kubwa mpwemu yera. Izo ni inkuru z'akahise, ariko twagomba kuvuga uwo Yesu baganira n'abo bigishwa yarinde. Hanyuma abo bigishwa nabo murazi ko ariwe yabatoranije. Igihe amaze kuza, amaze gukura, atanguye imirimo, yaciye atangura
gutoranya abigishwa. Hanyuma aho yagenda kwigisha, icyo yakora kwari ukugenda ahashitse yigisha ibijyanye n'ubwami. Hanyuma rero niho ababigishwa hagera igihe iyo bavuye mu kwigisha aho batasigukiwe bakamubaza kugira ngo abasigurire neza. Nuko kubw'ivyo uravye neza uza gusanga hageze ku kagoroba baronka umwanya munini wo kuyaga nabo. Hanyuma turabe rero wa buro uhinduka wa muntu ahinduka uburo, hanyuma rwa rwafu ruhinduka umuntu. Imana ishimwe. Tugomba turabe soma hariya 36. Hanyuma 36 aho nyene maze asezera ishengero, yinjira mu nzu. Abigishwa biwe baza kuri we bati, dusobanurire umugani w'urwafu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati, uriba imbuto nziza n'umwana w'umuntu. Uwo mwana w'umuntu nawe ninde? Ni Yesu. Hanyuma indimiro ni isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami. Abana b'ubwami, urwafu ni abana ba wa mubi. Umwansi yawivye n'umurwanizi, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nk'uko urwafu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe, abo nibo b'abakozi, nabo bazotororokanya ibitsitaza byose n'abakoze ibizira, babikure mu bwami bwiwe. Bazobaterera mu itanura ry'umuriro, niho hazoba amarira no guhekenya isya z'amenyo. Buno abagororotsi bazokwaka ng'izuba mu bwami bwa Se. Uri n'amatwi niyumve. Amen. Nuba rero twabonye urwafu, twabonye b'abantu, umuntu ahinduka urwafu, umuntu ahinduka uburo. Twabonye ko uburo ni b'abantu beza bari mu ruhande rwiza. Urwafu ni babandi b'umugwanizi. Nuko kubw'ivyo bishaka rero kuvuga iki? Ntube urwafu, ahubwo ube uburo. Kubera ko urwafu twabonye ko maherezo y'urwafu ari uguturika. Twabonye ko uburo ari bo b'abana b'ubwami, ari bo bazotwagwa mu bwami bw'Imana, bakabaho n'Imana igihe cyose banezerewe. Hanyuma tubigereranye rero ivyo kahise Yesu yavuga n'uyu munsi naho tugereranye n'iki? Ni ukuvuga ngo nimba utubaha Imana ugereranywa n'urwafu, kuko uruwa mugwanizi. Nimba utumvira abavyeyi ugereranywa n'urwafu, kuko uruwa mugwanizi.
nimba ugukora ibyaha bitandukanye ukaba umusambanyi ugereranywa n'urwafu, ni ukuba bisigura ngo urwafu rutegurwa guturigwa. Hanyuma ukaba uri intumvira, ukaba ugaya ijambo ry'Imana riguhanura. Twavuze ko ijambo ry'Imana ari umushorera, ari umuhanuzi, kandi rishobora kukuyobora rikakujyana mu nzira nziza. Ariko abantu benshi ntibakunda ko ijambo ry'Imana rirabayobora. Nagomba kubibutsa cyangwa twibukanye ko umuntu wese atumvira ijambo ry'Imana, ingaruka yo kutumvira hari igihano, kandi icyo gihano twansanze ari umuriro, kuko rujya rwafu rugereranywa n'abajya abantu b'umugwanizi badakora ibyiza. Hanyuma ku bw'ibyo tugereranije iki gihe dusanga abana b'iki gihe ntibagomba kumvira Imana. Abana b'iki gihe ntibagomba kumvira ababyeyi. Bazi babiterwa n'iki? Bavuga yuko bari mu iterambere. Hanyuma kandi iryo terambere waza kuraba muri cya bitabo Bibiliya ariwo mushorera, ugasanga uko Yesu yatanguye ari niko n'uyu munsi ari, ntashobora guhinduka, kuko n'uw'imico myiza ni se w'imico myiza. Hanyuma ku bw'ibyo bishakirwa ngo natwe tuba abanyamico myiza kugira ngo tuba abana b'ubwami. None rero hatariho kumvira ababyeyi, ntihabe kumvira ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ko uwo n'umubabaro, umubaro uremereye cyane. Uyu munsi abana bamaze kugera mu myaka yo hejuru bitwara uko bigombeye, ntibacumba impanuro y'ishengero, ntibacumba impanuro y'uburongozi. Nuko ku bw'ibyo bagereranywa n'iki? N'urwafu, kuko ijambo ry'Imana niko ritubarira. Hanyuma ku bw'ibyo uyu munsi usanga ingo nyinshi zafise umutekano, umugabo ntiyumvira umugore wiwe, kandi umugore nawe ntiyubaha umugabo wiwe. Rero ni ukuvuga ngo ni ibihe bigoye cyane. Hanyuma aya majambo agomba kutwibutsa ku bijanye n'iby'iki gihe turimo, kuko urugwafu ruzoturigwa ni ba bandi batumviye Imana. Hanyuma twaza kuraba tugasanga Pawulo hariya muri Timoteyo, dusanga yaramwandikiye amubwira ati umenye ko mu bihe bizoza hazoba ibihe birusha, abantu bazoba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona intakoreka, batumvira ababyeyi, kubera yuko igihe cy'iherezo. Hanyuma n'igihe cy'iherezo rero niyo mpamvu ibyo biriho, kutumvira kuriho. Ijambo ry'Imana barigize umukino, abitwa ngo bararyumviye, usanga ibyo ribasaba ntabwo babikurikiza. Ibyo bibasaba babishyira ku ruhande, ni ukuvuga ngo bakunda isi bagakunda n'Imana. Imana nayo ikavuga ngo ukaba ukunda Imana nugume kuri jewe, reka gutambamira ububafu maze ugume ku ruhande rumwe. Nuko mu Kuvayo 20 havuga ngo ndi Imana ifuha mbora abana ibicumuro bya base, ivugira ijambo ko ntukagira izindi mana mbangikanye, kuko jewe uhoraho ntazobura kuraka. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo igomba ugende straight, ntube umuntu wo kugenda hirya ukebaguzwa hirya no hino, ibiguhamagara iby'abisi bakunda nawe ngo bikunde, kuko niwakunda iby'abisi bizoboneka yuko ubaye wo kubangikanya, kandi Imana ntigomba ngo uyibangikanye. Niba igomba ngo ikwite umwana wawe, tandukana n'ibyo mwisi, tandukana n'ubusambanyi, tandukana n'ubwibyi, tandukana n'ububeshi, tandukana n'ishari n'inzigo, tandukana no kutumvira no kureka kumvira. Ubu wumvira ababyeyi bawe, kandi n'umuntu aragenda adaha ingeso zo hanze. Ijambo ry'Imana Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana iravuga ngo nimwamara kujya mu gahimba ntimuze mwibagirwe, kandi
nimuze mwigane ingeso zose, ahubwo muzokumvire impanuro, muzogendane n'amabwirizwa. Nuko Imana yazanye abantu ngaho, imaze kubaza nuko bari bari, ni ukuba ahari baje nk'abantu bagomba gutanga impanuro, ariko hageze igihe babivuyemo, bikundira isi n'ivy'Imana navyo barabikunda, binanirwa ko bavamo bakagenda hanze, kandi binanirwa ko bagumamo mu Mana, byose bakabikunda. Ariko Imana nayo ikavuga ati ni ukubera ko babikunda bose bakagomba gusa, ukaba utoshobora kubimenya. Rindira rero hari umunsi w'igenya niwashika, byange bikunde hazomenyekana urwafu. Urwafu ni babandi bamwe bari kure y'Imana, bakora ibizira byose. Mana tugirire neza, twubahe Imana, twegere Imana, dukorere Imana nk'abagomba kuyibona, dukore mu isi nk'abagomba kuyivamo, kubera yuko aha haboneka urwafu, aha hakaboneka uburo, kandi ubwo buro twumvise ko ari ikigega, kandi icyo kigega nacyo ni ukuvuga ngo ni ubwami bw'Imana budashira, kuko ariko ijambo ry'Imana ritubwira abakoze neza bazokwaka nk'inyenyeri, kuko na Daniyeli arabivuga. Imana yacu ntabwo icubahiro. Kubw'ivyo rero nshuti zanje, inama twotanga ni ukuvuga ngo umwanzuro ubaha Imana kandi ukomeze mu mabwirizwa y'Imana, uco Imana ikubarira aba arico ukora, kandi wirinde kwiyoberanya, wirinde kwivanga n'ivy'isi, kuko ivy'isi bifise igihe gito bikavaho, nkuko tubibona muri Petero avuga ngo bizoshonga. Ibintu byose ko bizoshonga, mbega dukwiye kumera gute mu ngeso zacu? Nuko dukwiye kwirinda twubaha Imana, dukiranuka muri iki gihe kigoye. Imana yacu itugire neza. Abantu benshi uyu munsi bahagaze mu bikorwa by'Imana nko kwiryohera gusa, abandi nabo usanga mubamwishenga, usanga hari mu bice bitandukanye, usanga harimo abaje kwirabira inshuti zabo, hari abandi baje kubera biboneye twambaro dushasha, bavuze ati rero nta kundi sinokagumana mu rugo, reka ngende nanjye sohoke mu bantu. Abo rero barashobora kuboneka, ariko none ndakubwire, uzi ufise intumbero yo kwakira Imana atari kuza guheza mwanya. Ubundi nabo, ubundi mugwi nawe uvuga ati nta handi nategerezwa kuja, kandi noguma mu rugo noguma n'irungu, none reka mbe ndazimiza umwanya. Nico gituma uzosanga ujaje adafise intumbero, uzosanga yaremesheje ikiyago hariya hirya inyuma, usanga yaremesheje ikiyago. Ijambo ryatangwa kuvugwa, icyatanguye kuvugwa binjira n'abaherutse ntaco azomenya, ariko hageze igihe co kuvuga ibintu byinshi, abandi nabo ugasanga bari mu bintu nk'ivyo, ntibaje kwakira, ahubwo baje kugira gute gupinga, baje guharira ibintu sivyo. Nuko kubw'ivyo uwo nawe si mubi, kubera yuko ivyo atemera arafise uburenganzira, ariko ni byiza ko aho utumva ukwiye kwegera umukozi w'Imana akagusigurira, kugira ngo aho habe uguharira utatacu ubonye. Imana rero itugirire neza, ndabifuriza kugira ngo ntimube urwafu, ahubwo muburo, kugira ngo igihe nicagera tuzoje mu kigega arico juru ry'Imana. Imana ibahezagire. Amen. 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 Kadusenga Imana, hanyuma ukaba uhari, twoshobora gusenga. Niba byarashitse ukaba mu ruhande rw'urwafu, birashobora gushika we uriyumva yuko wahagaze neza, uriyumva yuko utari neza. None rero usanzwe utari neza, aka kanya tugiye dusenge ku ijambo ry'Imana rirenga, kandi ijambo ry'Imana ni inkota ishaye, hanyuma ibasha guhinguranya rigashikana mu isokoro. Rero kubw'ivyo rigira ico rikumarira uvyemere. Tugire dusenge Imana
nawe ufukama aho uri kugira ngo ijambo ry'Imana riguhindure uhinduke musha ugenda n'ubugingo busha, hanyuma ube mu mwanya w'uburo ntube mu mwanya w'ugwafu, kuko twumvise umwanya w'ugwafu ari umubabaro gusa. Imana itugire neza. Mana yacu nyene ingabo, se umwana wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya. Ijambo ryawe duhejeje kuryumva mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo rishinge imizi mu mitima yacu kandi rigire byinshi rihindura mu bugingo bwacu. Muri iyi minsi iboneka nk'iya nyuma, iyi minsi y'abantu barambiwe ijambo ryawe, iyi minsi y'abantu bataryumva, iyi minsi abantu babihinduye imikino, Mana rigira icyo rimara kuryumvise kugira ngo ribashe kumuhagarika mu mwanya mwiza, atari umwanya w'uburo, atari umwanya w'ugwafu, ariko ari umwanya w'uburo, kugira ngo igihe kigeze azobe mu ruhande rw'ubwami bwawe. Urakoze Mwami Yesu, babarira abantu bose bumvise ijambo, kandi kila muntu wese muhe kurifatira Mana yacu umwanzuro no kuri ikibanza. Urakoze kubyumvise kandi urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Turashimira mwebwe mwese mwako muradukurikirana, turashimira mwebwe mwese mwagize share kugira ngo ubutumwa bushike kuri benshi. Ikibazo ni kuri wewe, ikibazo ni kuri jewe, mbega uri ugwafu canke uri ururo? Ugwafu mwamaze kumva isiguro yago, n'ururo mwamaze kumva insiguro yago. Gira share kugira ubutumwa bwiza bushobore gushika kuri benshi, kandi kila muntu ashobore kwimenya ko ari ururo canke ugwafu. Turashimira mwebwe mwese mwadukurikiye hano kuri live, haba kuri Facebook no kuri YouTube. Turabandanya tubasaba kugira share no kugira subscribe kuri YouTube kuri Kwizera 90 TV, kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibera hano muri studio yacu bizoze bibashikira mwese. Turashimira mwese mwabanye natwe, turabashimira ko kigoro mwagize. Tubasaba ko muzobana natwe ku munsi wa gatandatu no ku wa Mungu, tuzoba turi hano kandi n'abakozi b'Imana bacu kugira ngo bashobore kuduhanura biciye mu ijambo ry'Imana. Tukwifurije kugira umunsi mwiza no kugira umunsi w'Imana mwiza no kugira indwi itangura nziza kuri mwese. Murakoze cyane, Imana ibane namwe.